inzira zitatu umuntu ashobora gucishamo message y'ubutumwa bwiza. Navuze filme, ndavuga umuziki mpimbazamana, ndavuga no ku butumwa bwiza. Rero impanuro notanga ngo abantu bose bakina filme, abantu bose barimba indirimbo mpimbazamana, n'abantu bavuga ubutumwa, dukundane. Uri wenyene ntiwoyishobora. Mutubajije ikibazo kivuga ngo none imitahe n'iwanyu canke murafise sponsor. Ubu tuvugana nta sponsor turaronka, turacikora mu mufuko. Ni kuvuga ngo rero turugururiye amarembo abantu bose bagomba kudufasha, kuko urugendo rwa filme si urw'umuntu umwe, nari nabivuze, ni urugendo rw'abantu benshi. Waravye filme ikakuryohera, apana kuca uyibika musi y'igitanda, yigeze kure uyereka abandi, kandi munadusabire na sponsoro, kuko ubwacu ntabyo dushoboye, ku bwacu ntabyo dushoboye. Imiryango y'umukinyi w'amasinema hano je mubona Rich Player, umukinyi w'amasinema, imiryango iwanje irugurutse, ugomvye kudufasha kaze. N'iyindwi niyo gukina filme, ugasanga ndi programme. Ni kuvuga ngo ivugabutumwa iyo ndariruhutse mba ndi gukora umuziki iyo ndawuruhutse mba ndi gukora filme iyo ndayiruhutse mba ndi gukora akazi k'iminwe kugira ngo niteze imbere. Ubonye video y'ubutumwa bwiza yigeze kure, ubonye indirimbo y'umuririmbyi yigeze kure, ubonye filme ntubwe ngo urumva ngimara amasaha 2, oya, geza kure iyo filme. Dukora bino bikorwa by'ivugabutumwa, dukundane kandi dushigikirane kugira ngo bikunde tuzogere kure. Ubundi ho tudakundanye cyangwa dushigikirane biragoye cyane ko tuzogera imbere, ariko dushigikiranye bizotuma tugera kure, naho tutari twiteze ko tuzogera usange turahageze. Turaramukije cyane abakozi ba Ahmurunda aho mwere wose nibaza kumeze neza muri aho mukomeye. Ego muri yantu mbere nyine yo kugira iminsi mikuru ndetse n'umwaka mushasha, tuvuga ati tubazane bishasha, tubagizeho ibintu bigiye bitandukanye. Kuri mikoro ya mbere niyo senga revisi uko bisanzwe bashikiriza ibiganiro kuri Ahmurunda. Imbere yacu dufise umushitsi yaduteye iteka mu bwami bwa Ahmurunda. Ego reka tumwakire akinyibendera mu ncamake, turabagiye cyane. Ego cyane, turabashimiye kuba mutwakiriye. Imana ibahezagire. Ku mazina ni Richard Hakizimana, ayo n'amazina y'abavyeyi. Amazina y'akazi naho ni Rich Player, amazina y'akazi y'umuziki mpimbazamana na filme. Mwarahezagiwe, murakoze cyane. Rero sinzi ko turamukiriza bari kwadukurikirana kugira ngo ego abakunzi ba Burundi turabaramukije mwese aho muherereye. Ndavuga ngo mugira aho muba mwubahwe, Imana ibahezagire. Turabaramukije mwese aho muri hose, mwiyumva amahoro. Twizere ko mukibona ibiganiro bya Burundi muzoza murashirako j'aime, commentaire, partage. Commentaire zanyu zirafise ico zidufasha. Rero bakunzi ba Burundi, Imana ibahezagire, Imana ibageze kure, Imana ibashitse ku byo mwifuza. Murakoze cyane, muduhaye imigisha kumbura bari kwadukurikirana. Ego muratubwiye ko amazina y'akazi mu muziki mpimbazamana, mu mareresi, byose ni ibintu tugenda dukurikirana hafi kuri Ahmurunda. Turahera ku mareresi muri filme ndetse cyangwa se muri sinema, dushaka kumenya bimeze gute ibi bintu wabitanguye ryari muri sinema kugira ngo ushobore kuba uvuga ati je ngomba gutangariza abantu ibintu cyangwa se bimeze gute, unabwira abantu aho bashobora gusanga ibyo bikorwa. Ego abakunzi banje mwama munkurikirana ubudahumeka. Filme nayitanguye mu 2021, niho filme yanje ya mbere yasohoka. Imaze gusohoka iraja ku mugaragaro, igiye ku mugaragaro ikiraja no ku mbuga zitandukanye.
rero uyikeneye wovyandika muri commentaire tukakubwira aho uyisanga. Kuko iyi filme ya mbere natanguriyeko ntiri ku rubuga rwanje, hari uwayikameye niwe yayishize ku rubuga rwiwe. Rero murashobora kuvyandika muri commentaire hama tukabarangira aho muyisanga. Ubundi ho aho ushobora gusanga ibikorwa by'iwanje ni kuri YouTube, Instagram, Facebook na TikTok. Hama ukasanga ko ibiganiro, amasinema, indirimbo zigiye zitandukanye z'iwanje. Rero Imana novuga ngo ibahezagire. Amen. Muratubwiye ibintu bijanye n'amareresi yanyu ahantu mushobora kuyasanga no kumwagiye muvuga ati twarakinyaha ariko byarashitse ko duhindura, ariko filime ya mbere nk'iyo ku rubuga rwanje. Nshaka kumenya ni ryari mwatanguye kwinjiramwo ibintu by'amareresi, byoba byaraboroheye nayo ntambamye mwahuye? Ego nababwiye ko twatanguye gukina filime mu 2021. Hama intambamyi nazo ni nyinshi. Intambamyi duhurira muri filime ni nyinshi. Ugasanga mvuze nk'intambamyi nka zitatu nyamukuru umuntu wese akina filime ashobora kuba azi canke ashobora kuba ahura nazo. Iya mbere niyo kubura location. Iyo mvuze location, ibibanza byo gukiniramo, ugasanga uragiye kurondera ikibanza waronde ugaca usanga sico wari wipfuza, ugasanga kijya wari wipfuza barakikwimye canke byasaba kugikota barakudugirije. Intambamyi ya kabiri nayo novuga ngo urashobora gusohora igikorwa bivanye n'umuproducer cyangwa umudirector yagukameye, ugaca usanga umwanya yoyishiriye ku rubuga rwawe si wo mwanya bigiye ko abafana bakanyoterwa. Novuga ngo niyo ni intambamyi, kuko biraba bitorohera abafana kubera ko umunsi uba wababwiye gushirako atari uwo munsi uba yashikiye. Hama yindi ntambamyi ya gatatu niyo kubura abakinyi. Ugasanga warateguye filime rore uhaye umuntu kanaka ugaca usanga ntayashoboye, bikaca biba ngombwa ko uhindura. Ugasanga rero urabuze umukinnyi agukinira rore nk'uko ubishaka. Rero ugaca usanga iyo rore irasimbutse canke iyo rore iragiye, cyangwa usanga uyihaye n'utabishoboye kugira ngo uganye umwanya, kuko umukameraman canke umudirector wewe aza ku kazi afise umwanya muto, canke hari igihe muba mwapatanye ku munsi canke mugapatana ku ndwi, ugaca usanga wewe ariko akoresha uwo mwanya. Ni kuvuga wewe wabuze abakinyi, wewe ntibimuraba. Wewe aba akeneye ko ibikorwa bikora bigahera. Rero niyo ntambamyi yo kubura abakinyi, cyangwa ugasanga urarondera umukinyi ugasanga nta mwanya afise. Niyo ni ngorane, kandi nizere ko turi kumwe n'Imana byose bizokunda, tukabikora kandi bizogenda neza. Imana ibahezagire. Mugabo ndavuga ko iyo rore canke iyo wahaye sene umuntu kanaka ayimerita, kenshi ndazi n'abandi benshi bariko baradukurikirana b'amakinyi b'amasinema, iyo wahaye rore canke iyo rore ishikiriwe hakaba uwuzi kuyikina atari hari, ndazi ko tuca turahihoza gatoya kugira ngo filime ntizoze irimwo utunenge kanaka. Turemera aho yari gukina tukahasimba, tukazohashiramwo iriko irasohoka, canke umunsi yarose akanya akaza kuhakina kugira ngo filime, titre ya filime canke video ya filime canke teme ya filime ntite intumbero. Turamuraza
canke tukamubika kazoza uwundi munsi mu gihe twabuze uwundi ashoboye iyo sene. biba bitoroshe mu buryo buba bugiye butandukanye. Dushaka kumenya mwitegura ryanyu ry'amareresi, ni mwebwe mushiramo imifungo canke se murafise ico twokwita nka manager canke se sponsor iza kugira ngo ibafashe mu byo? Ego ico ni ikibazo ciza. Ndavuga ngo nka filme dukina canke filme abandi bose bakina, filme uri wenyene icambere ntiwoyishobora. Uri wenyene ntiwoyishobora. Mutubajije ikibazo kivuga ngo none imitahe n'iwanyu canke murafise sponsor? Ubu tuvugana nta sponsor turaronka, turacikora mu mufuko. Ni kuvuga ngo rero turugururiye amarembo abantu bose bagomba kudufasha, kuko uru rugendo rwa filme si urw'umuntu umwe, nari nabivuze, ni urugendo rw'abantu benshi. Waravye filme ikakuryohera, apana kuca uyibika musi y'igitanda, igeze kure uyereka abandi. Kandi munadusabire na sponsor, kuko ubwacu ntabyo dushoboye, ku bwacu ntabyo dushoboye. Bakunzi bacu ba Burundi twenyene ntitwobishobora, mudufashe. Nta managere dufise, managere dufise ni mwebwe nyene, ni mwebwe mugomba kutugeza kure. Umuntu rero imiryango y'umukinyi w'amasinema hano je mubona Rich Player, umukinyi w'amasinema, imiryango iwanje irugurutse. Ugomvye kudufasha kaze, nimero uzoshobora kuturonderako, kumbura uzozisanga kuri screen yawe canke kuri ekra yawe, kugira ngo udufashe canke udushikire vyoroshe, canke reka nimero tuzisige ushobora kuturonderako kugira ngo uduhe agatererano kawe. 68 amajana 747 amajana 816. Iyo ni rimikashi, ni WhatsApp, hose urandonka. No kuri aperi isanzwe hose uradusanga. Imana ibahezage. Murakoze cyane. Mw'ico gihe cyo gukina amafilimi ndetse mu kintu cy'amasinema, bivanye no kuri mwitunganije, mukora nk'umugwi canke wewe uhari ku giti cyawe? Ego ico kibazo ni ciza. Ubundi ho filme umuntu umwe, nari nabivuze, umuntu umwe ntiyobishobora, turi umugwi. Gusa umugwi uca usanga uyobowe n'umuntu umwe, niwe aba ari aratete y'umugwi. Ugaca usanga umuntu niwe yiruka gusaba sponsor, niwe ariha amakamera, imitahe iraja hamwe y'abakinyi, mugabo habaho umwe aratete abiserukira. Rero novuga ngo turi umugwi munini wagutse ukina filme, kandi vuba hari igikorwa turiko turabategurira kiri mu gusohoka. Imana ibahezage. Murakoze cyane. Mwatubwiye ko muri umugwi ndetse umugwi ukora cyane. Dushaka kumenya mu uwo mugwi, kugira ngo igikorwa gisohoke, kugira ngo projet ibe yogenda neza kujanye n'uburyo canke se n'imyanya n'amadepasement bagiye atandukanye, habaho cotisation y'umugwi canke uwo ari aratete niwe yisopa agashyiramo imifuko? Ego ndavuga ngo harabaho cotisation y'umugwi. Ufise 20,000, ufise 50,000, harabaho cotisation y'umugwi. Naye nabivuze cyane, iki gikorwa ca sinema si c'umuntu umwe. Gusa ikintu cyose gisaba umuyobozi aba ari imbere kugira ngo igikorwa gishike kure. Ikintu cyose gisaba umuyobozi, kuko nkuko mutubwiye ngo ego amahera turayashira hamwe kugira ngo igikorwa gitere kije imbere. Tutibagiye abakunzi ba Art Burundi, muduterere cyane gose. Ego kuko igikorwa sico umuntu. Ego mwaye mutubajije ngo dushira hamwe, turashira hamwe akaba cotisation, kuko umukuru canke jewe gusa ntavyo noshobora, ariko turi kumwe n'umugwi turahashira hamwe bigashoboka. Imana ibahezage. Murakoze cyane. Mutubwiye n'abege bitandukanye. Rero dushaka kumenya igikorwa iyo mumaze gukirangiza mukagikora, kija kuri chaîne y'umugwi canke kija kuri chaîne y'umushefu, kuko biba bigiye bitandukanye? Ego urumva, novuga ngo hariho channel y'umugwi. Iyo channel y'umugwi
siyo ijako canke ibikorwa vy'umugwi, novuga ngo igikorwa casohotse kija kuri channel y'umuyobozi y'umukuru w'iyo group, kuko ibibazo byose bibazwa umuyobozi. Abakinyi bitwaye nabi, komantere zigaruka ku muyobozi. Rero kugira ngo dukingire canke dukingire bajya bo mu mugwi, turafata ibikorwa tuba twakoze, mugasi novuga ngo tuba twabikuye ku mugwi, oya, bija ibikorwa bipostingwa kuri channel y'umuyobozi kugira ngo dutere tuja imbere mu mugwi. Tuvuze ngo umugwi haba hariho umutwe wayo, ukuvuga ngo rero uwo mutwe ibikorwa bipostingwa ku mutwe kugira ngo dukingire. Ni kuvuga ngo iyo ikintu kije gitera umutwe, ni kuvuga ngo rero umutwe niwe wama uri imbere, kuko hari ico dushoboye gusigura umugwi utoshobora gusigura. Twaje ngaha tuba twaje duserukiye umugwi tuyoboye. Rero ni kuvuga ngo ibikorwa byose dukora bica bija ku izina ry'umugwi, mugabo bigapostingwa kuri channel y'umuyobozi. Mani baheza. Murakoze cyane. Aho ntibizohava bitera intambamyi, ko na cyane haba cotisation y'umugwi, ariko ikorwa ntikije kuri chaîne y'umugwi ikaja ku muyobozi. Ubundi ho ibintu byose n'umwumvikano. Ibintu byose n'umwumvikano, turabyumvikana hama tukagipostinga ku izina ry'umuyobozi. Murakoze cyane. Turabayobozi ba groupe, turagomba bakura. Rero uwo muntu yatubwiye ati je nakuze ngomba gusohoka, nk'abayobozi turamusohora tukamubwira ati genda ukore kandi tuzogufasha. Turafise nabo tumaze gusohora tukabafasha mu gihe batubwiye ko bageze ku rwego nabo ko kwikorera iby'iwabo. Murakoze cyane. Muratubwira ibintu bigiye bitandukanye, cyane byerekeranye n'umugwi mukurikirana ndetse n'umugwi wanyu muri bwamwe bwo gukorera hamwe muri mbono y'akazoza, na cyane umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ashishikara duhimiriza kugira ngo dushobore guhindura ibintu mu gihugu ndetse no mu makungu. Tuve mu bintu bya filime twegere cyane ku ndirimbo mpimbazamana. Ushaka kumenya izi ndirimbo mpimbazamana bigenda gute? Mukora nk'umugwi nayo byonyene cyangwa ukora ku giti cyawe? Mu ndirimbo mpimbazamana nkora ku giti canje, mugabo mvuze ku giti canje ucumengo ni jewe jenyene. Oya, si jewe jenyene, ni bya bindi nyene nako ndababwira ko igikorwa cyose kiba gifise umutwe. Rero nkora ku giti canje, mugabo ndashiramo n'abandi bamfasha, kuko navuze ngo uru rugendo rwo kuririmba rw'umuziki cyangwa rwa filime uri wenyene ntiworushobora. Gusa haraba umuntu aba ari aratete kugira ngo igikorwa kigere kure. Yego cyane. Ushaka kumenya byoroha gute mu gihe uba uri uvuga uri n'indirimbo yawe we wafonze ugashyiraho imifungo ukaja muri studio ugatuma ko abantu bagufasha, n'icyo gihe nta namba uhura nazo kugira ngo indirimbo ishobore kuba yogaragara tuza gufana tuyibone? Intambamyi zirahari kandi nyinshi. Mugabo Murundi yavuze ngo imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo. Cyane gose. Imyenge y'inzu imenywa na nyeneyo. Numva mvuze ingorane mpura nazo. Hari igihe wocu usanga abakunzi ba App Burundi bariko baradukurikirana baciye babadesi, n'uwaragira bitangure agaca biheba. Rero kugira sinda baca intege, inzira irashika. Niko novuga, inzira irashika. Ukaba wifuza gukora umuziki, sino guca intege, ahubwo tangura, iyo nzira irashika. Ukaba ugomba kumenya izi ngorane, andika muri commentaire. Ndazi muzodukurikirana muri benshi. Andika muri commentaire, partage nyinshi, subscribe nyinshi, kugira ngo hari igihe nzogaruka Imana yambwiye kugira nshire hanze izo challenge ziba mu muziki, hama nawe uzumvireho. Rero ndagusaba cyo ndasabone. Imana ibaheza. Murakoze cyane. Hari ibintu bigiye bitandukanye byinshi dukunda kubaza abantu. Tumaze kubona umuziki mpimbazamana tukabona filime, ibi bintu ntibihavura yo bavyogorana ku buryo ari bibiri bishobora kukuza
no kubaho kwiyungunganya mu bindi bikorwa kubera ko ubu bifatanya ari bibiri bigenda gute biraborohera? Ikintu cyose ni kwiporogaramu, ni kwiporogaramu ukavuga ati ndafise umwanya wo gukina filime, ndafise umwanya wo kwandika indirimbo, ndafise n'umwanya wo kwiteza imbere kugira ngo bikunde tuzoshike kwirya mbonoka zoza umukuru w'igihugu yama araduhimiriza kujamwo. Rero novuga ngo byose n'akazi, ntaco duheba kandi ntaco dukora. Urumva byose turaja ku kivi hama tugakora tukiporogaramu kandi Imana iradufasha tugasanga twabishoboye. Rero nta rwitwazo dufise bantu muriko muradukurikirana, byose ni kubifatanya kandi tukabikora mu gihe twamenye uko twiporogaramu kandi Imana ugasanga yabigiyemwo byabaye neza. Imana ibaheza. Ego murakoze cyane. Hari ibintu bigiye bisaba uko bigenda bicana ku bantu baririmba indirimbo mpimbazamanza. Hari usanga benshi bari n'abasimuzi basigura ubutumwa bwiza bwo kugaruka kwa Yesu Kristo. Dushaka kumenya wowe nawe iyo mpano woba uyifite kugira ngo tumenye ko woba ufite iyo kuririmba gusa cyangwa se yo gukina amareresi, kuko kenshi sinzi ahantu mwigeze kukubona uri mu bintu by'ivugabutumwa. Bimeze gute nk'abari kuba dukurikirana kuri aho bashobora kubabwira ukuntu bimeze? Ego ico kibazo nico warambonye ndiko ndavuga ubutumwa. Jende umukozi w'Imana, ubundi umukozi iyo ari mu rugo kwa data ico bahuye cyose nicakora. Ndi umukozi w'Imana, ndavuga ubutumwa bwo kwihana, ubutumwa bwo kuza kwa Yesu Kristo, ubutumwa bwo guhezagirwa. Mu yandi majambo ico mbonye hafi nico nkora kugira ngo ubwoko bw'Imana butabagwe, ubwoko bw'Imana bushike kure. Ndavuga ubutumwa mu masoko, ku maradiyo, ku mateleviziyo agiye atandukanye. Ubundi ho natahuye ko ubutumwa bwiza buca mu nzira nyinshi, mugaje ndiko nkorera mu nzira zitatu. Inzira ya mbere ni inzira ya filime, inzira ya kabiri ni inzira yo kuririmba canke y'umuziki, inzira ya gatatu niyo kuvuga ubutumwa bwiza nkoresheje umunwa, nkoresheje impano Imana yampaye. Rero Imana ibaheza. Amen. Rero ndumva ibikorwa ni byinshi. Ibi bintu biroroha kubikora n'akazi ka misi yose canke wihereye ibyo bikorwa by'ubuvugabutumwa bwonyora? Novuga ngo biroroha. Nari nabivuze ati ikintu cyose ni kwiporogaramu ukamenya umwanya ugiha. Ndashobora nko kuvuga ati iyi ndwi ni y'ikiganiro, n'iyi ndwi ni iyo gukina filime, ugasanga ndiporogaramu. Ni kuvuga ngo ivugabutumwa iyo ndariruhutse mba ndi gukora umuziki, umuziki iyo ndawuruhutse mba ndi gukora filime iyo ndayiruhutse mba ndi gukora akazi k'iminwe kugira ngo niteze imbere. Na cyane cyane rero ntimuvuge ngo nibyo nkora byonyene, oya si byo nkora byonyene. Ndafise n'ibindi nyene usanga mu mbavu nce nkora kubera ko birakeneye uburyo bwinshi. Irivugabutumwa rikeneye uburyo bwinshi, ni kuvuga ngo urikoze ryonyene uca usanga hari ibintu bigiye utagiye uraronka wifuza mu buzima. Mugabo iyo byashitse nkaba ntari mu ivugabutumwa, hari utundi mba ndiko ndakora two kwiyungunganya. Imana ibaheza. Murakoze cyane. Rero mutubwira ibintu bigiye bitandukanye. Dushaka kumenya mu kurangiza ikiganiro, mu kurangiza kumbure ibyo twako turayaga, ni yahe mpanuro bo habari kwa dukurikirana ndetse n'abari mu Burundi ndetse n'abari mu bihugu bitandukanye? Impanuro noba, reka ntange impanuro zitatu. Kubera ko naje
naje nzanywe no kuvuga inzira zitatu umuntu ashobora gucishamo message y'ubutumwa bwiza. Navuze filime, ndavuga umuziki mpimbazamana, ndavuga no ku butumwa bwiza. Rero impanuro notanga ngo abantu bose bakina filime, abantu bose barimba indirimbo mpimbazamana, n'abantu bavuga ubutumwa, dukundane. Iyo niyo mpanuro ya mbere notanga, dukundane. Ubonye video y'ubutumwa bwiza yigeze kure, ubonye indirimbo y'umuririmbyi yigeze kure, ubonye filime ntubwe ngo urumva ngo imara amasaha 2, oya, geza kure iyo filime. Kandi ntugasimbe video kuko ntuba uzi ico itekeyemo. Irashobora kuba itekeyemo ubuhanuzi bwawe, cyangwa indirimbo irashobora kuba itekeyemo ubuhanuzi bwawe, cyangwa n'ivugabutumwa rikaba ritekeyemo ubuhanuzi bwawe. Rero impanuro nosaba twe dukora bino bikorwa by'ivugabutumwa, dukundane kandi dushigikirane kugira ngo bikunde tuzogere kure. Ubundi ho tudakundanye cyangwa dushigikirane biragoye cyane ko tuzogera imbere, ariko dushigikiranye bizotuma tugera kure, naho tutari twiteze ko tuzogera usange turahageze. Rero niyo mpanuro notanga ku bantu bariko baravuga ivugabutumwa canke bariko barakora ibi bikorwa by'Imana, ndavuga ubutumwa bwiza. Dukundane kandi dushigikirane, nico numva nobabwira abakunzi ba Active Burundi. Video uyibonye apana kuca uyisimba, yirabe yose uyimare. Ndazi ko uri kurayiraba hari byinshi izokungura. Imana ibahezage. Yego, muratubwiye ibintu biba bigiye bitandukanye, muratubwiye n'impanuro kumbure kugira ngo dushobore kuba twokwitwara neza, ni muri rwa rukundo na cyane cyane Kristo adusaba. Yego, reka tubashimire cyane. Murakoze. Twongera dushimira abakunzi bari kwadukurikirana natwe Burundi, mukomeze guhezagirwa, mukomeze kugira imigisha. Kumbure vuba cyane duratangura kuza turagiza kijambo cy'Imana, ubutumwa bwiza bubohora imitima, kugira ngo bishobore kuba bigenda neza aho buherereye, kubana neza n'abantu muri rwa rukundo. Kumbure nivyo byiza gusoma ibindi byose. Yego, reka tubashimire, tumwe dushimira abari kwadukurikirana, ngira twongera kubakenera mu twitaba cyane. Turahari tuzobitaba, kandi mudushigikire. Jeme zanyu, sabone, subscribe, partage, mudushigikire. Mutadushigikiye bizogorana, mudushigikire kugira ngo tugere kure. Ndazi ko mworyoherwa mubonye Active Burundi igeze kure, umuririmbyi mubona imbere yanyu ageze kure, ejo duhuye twarateye imbere, ndazi byo baryohera. Rero mudushigikire, Imana ibahezagire kandi bateze intambwe, mwarahezagiye. Murakoze cyane.